ni ikibazo gikomeye nagiriye confiance umugore ndamukunda urukundo rurenze ku buryo nabona ko atakibi yokorera mushiki wanje ariko muri uko kumugira confiance hari ine namworohereje mu yandi majambo yarafisa kandi kanyura avuga nti aha ni sawa nzomuturubika uko nshaka yego rero nasanze gukunda umugore cyane ku buryo utafata umwanya kumviriza butunze mu rugo ngo wumviriza amakuru ayagwa mu rugo mu butunze canke mu bana hari umupapa usanga yakoze ikosa kandi ni bibino hanura bari bo bose mu bubatse kugira ngo bame baha umwanya abana umufasha abo batunze bamenye ibibera mu ngo kenshi mu rugo umumama ajua role tameze neza ugasanga araturubika batunze mu nzu ugasanga nta gacira baha n'ivyabahaye akabibaha yidoga vy'ukuri ugasanga nta mutima w'urukundo nimuwe uhari ku mumama kandi ivyo kenshi bironona donc génération urunganwe kuko uhagize ushikirwa niyo ngorane nawe akazorera abandi nkuko usanga uri kurica génération yose rero no batumirira kuraba impanuro cane zirimo kuko iyi film irafise iherezo ryayo bivuye mu vyo twagiye turakina ikintu kigoye kweri uraruha irafata umwanya munini nka scene imwe yarige usanga wisubiyemo nk'icuro zingahe n'umutwe urameneka kumva umenga uragwaye ariko kubera ubufise intumbero runaka ushaka gushikako urabandanya bikagenda neza hamwe n'Imana oya baje kuma bambona ego bisigura yuko rero ubu ebana ari paka ahubwo rero ngiye gukora sinabwakora ubu ngiye gukora neza Oh yes, 1-2 everybody. My name is Radio. This is Loy TV. Yes, and Mr. Radio nakubwira ati I'm back again. Nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Yes, uno musi rero ugerageje kuraba ahantu ndi navuga yuko ndahantu hicubahiro cyane ugiye kuraba inyuma yanje hari background imeze neza cyane ucabuza ati mbega uno musi je na cameraman itwatembereye nkuko mubizi muri Loy TV twamatuguha update news. Uno musi rero natembereye bamwe mu bakinyi b'amafilme navuga yuko bakoze filme imeze neza cyane ni filme navuga yuko ishobora kukwigisha ni filme ishobora kwigisha wewe ni filme ishobora kwigisha jewe ndibaza iruhande yanje urabona ndi kumwe n'umwigeme navuga yuko sinzi ko ari umumama sinzi ko ari umwigeme ariko turaza kwimenya mu kanya gato cyane ikakonza tubanze tumwakire sinzi ko yitwa nani turamenya mu kanya gato cyane welcome thank you meze neza ego amazina y'abakitwa gute nitwa Ndashimye Orlana Chanceline ariko je muri filme naravye yitwa Debora hari filme nigeze kuraba kera Debora nkibona filme ku ntango nteze ko Debora aza kuba akaze byatari bakuzi ba Loy TV hari filme igeze kuza kera umwana yitwa Debora yarakaze byatari sasa rero mu kulokinga filme cyo navuga ati umwigeme aza kuba akaze byatari ariko rero siko nabisanze mbega tukiri ngaho nyene turahera kuri rya filme kwanza kuri rya filme ni ikintu cyagoye gushutinga ikintu cyangoye gushutinga ni irya scene nakinye meni kirahure kubera ko nahise ubwoba kuko bishobora kungwa ko ugasanga kumbere turatevye mu kurindira ko mbanza gukira cyangwa ngenda kwa muganga nahise ubwoba kuri yes wavuze ati wari ufise ubwoba mbega kubera iki waraba ujya mu mere sana hajya wari kuri yumviri Nemba ndamufitisha vunda ibintu akora akabikora mu banga nubwo watabizi yes bakuzi ba Loy TV nakubwira ko ni filme navuga yuko imeze neza cyane kubatazi ijya filme intumbero yayo ni ijya filme intumbero yayo cyambe twese amaherezo y'ikibi ikintu cyose dukora kiba gifise iherezo dufatiye nko kuri Nina yarakora ibintu bitandukanye abikorera ujya mukobwa atazi ko umugabo azobimenya mugabo mu nyuma yatinze aragira iherezo y'ivyo yakoze kuko yakoze ibintu bibi yagize amaherezo mabi rero nubwo nandone yuko ikintu cyose ukora cyose kiba ciza kiba kibi kirafise iherezo wavuze yuko ni filme yigisha mbega ku ruhande rwawe ni kihe kintu ijya filme yakwigishije ku ruhande rwanje ijya filme yanyigishije ikintu gikomeye cyane nize icambere guca bugufi kuko urabona hari ukuntu bamfashe nabi nanje nshaka nacanshamwe amanyamayi wanje ariko byuko naciye bugufi nyene ndavuga ati aransumba ico nize icambere no guca bugufi ukamenya kuvugana nande ukuvugira hehe ukuvuga ibiki hamwe no kubaha kuko nashoboye kumwubaha naho yankunda byose namuhangara ngo tugwane biki naramwubaha ariko harakantu wavuze ka harakantu hajyana yakubuje kuja kwishuri heka namubwiye gute
akantu k'agafaransa araza agafaransa wallahi agafaransa wamubwiye ujya akubwiye ati ntujye kwishura Laisse-moi partir, je suis très en retard. Laisse-moi partir, je suis très en retard. abatazi igifaransa Reka ngende nacerewe. reka ngende nacerewe byonyine Ya. hari ikintu cyandifuza kumenya mbega ujya mwakinanya ari mama wawe mu buzima busanzwe musanzwe muzinanye canke mahuriye muri filime gusa Icambere si mama wanje kuko yaragutunze tu ya ego yari umugore wa musaza wanje hama mu buzima busanzwe sinataho ikibazo nakubajya ati mu buzima busanzwe musanzwe muzinanye canke mahuriye muri filime gusa ya dusanzwe tuzinanye kuko tunasengerana hamwe ego agesa tukiri ngaho nyene rero ku ruhande rwawe feedback za filime nkuko abantu bayirorereye ugerageje kuraba ni filime novuga yuko babatereye cyane ugiye kuraba ebana gafaranga ni keshi yabaze ko muza kuma ugerageje kuraba rero mbega filime feedback ku bafana wabonye filime yari imeze gute filime yaryoshe cyane gose yaryoshe uvuze cyane gute icambere yarimo inyigisho zikomeye cyane kandi yarisa neza namwe nibaze ko ari mwiboneye yego yes uvuze ati filime yarisa neza aravuga yuko mu wa director abashe kuyikora azwi izina rya Kube Drama welcome hapa mzee wangu niwe yashoboye gukora ino filime navuga yuko ni filime ndagusaba kujya kuyiraba mbega kuri TV channel bayikuraye cyangwa no kuyigura gusa nizojya kuri YouTube yabwo izojya kuri Amazon ama platform nyine akomeye just YouTube ni abari platform uvuga ati umuntu ariko arizera ko amahera ko urabona ni filime ikoze neza mu buhinga bwa none isanamu nziza script directing acting ibintu byose ni kuvuga yuko izoboneka mu mbuga ngurukana bumenyi abantu batamenyereye nka za Amazon backstage urumva ibintu nk'ibyo uvuze ati mbega abakene nabo umukene adashobora kuko ugiye kuraba ni filime uvuga ko yagurishijwe cyane ku mafaranga menshi mbega umukene nawe ayifuza kuraba ijya filime nawe acayironka gute kuri ibyo navuga yuko industry like business turashaka amahera dushaka iterambere dushaka ikintu kiboneka yuko ari ikintu gikomeye ni kuvuga yuko abakene bazogerageza sivyo urashaka kuvuga ati na mahera mfise okay ingo muri lancement uguriya flash ya 20000 30000 izogufasha ariko rero tukiri ngaho dusuye inyuma gatoya hari umumama yarakaze bya atare sasa ako wapi ko namubona ako wapi right now navuga yuko turi kumwe ngaha no bakunzi ba Loy TV tumenyereye filime hari abantu usanga bakaze bya atare ugiye kuraba filime naze ngaha cameraman mwerekane kwanza kuri kamera umeze neza ego meze neza namahoro ariko je ndikunda kubona umenga uri umuntu mwiza uri kuratwenga ariko muri filime ego cyane ndi umuntu mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose ndi umuntu akunda gutwenga kandi akunda kunezerwa yego mbega kwagitinga kujya byarakugoye cyangwa byemeze ego nta gikorwa na kimwe cyoroshe byarangoye mugabo hamwe n'Imana murabona ko nabishoboye ego akantu wamukoreye ujya mwana ukumva atakantu kabisa ebana yaba ari vya vrenda kamukoreye byo mbabaza byatari nakara akantu namukoreye ni ibintu bibiri bwa mbere kujya ko namuturiye n'icayi nababaye cyane amacha kabiri ni kujya ko namutuririye amakaye vraiment ari umunyeshuri nakinye mvuga ati nta kundi nyene Nashuvuga ati pole sana ariko yatubwira ngaho ndashaka basi muhagitinga akantu gatoya mwakinye muri ya filime tu agasketch gatoya si sawa bakuzi ba Loy TV bavuze yuko abakene mutayiraba ariko je ngenda ndayikora hanyene muzoce muyibona kumwere bayikinye let's go washaka umubwira iki Alex kiri muri inonzo je na Alex turi inseparable ntushaka kudutandukanya iryo kosa wakoze amaboko hasi amaguru hejuru ndakwingiza sinzosubira navuze amaboko hasi amaguru hejuru sinzosubira yes bakuzi wa Loy TV ndibaza ukibona filime kwanza ndibaza nakweretse filime ebana urumva ebana ahubwo nanje ca munyishura tukiri ngaho nyene rero wavuze yuko n'umuzima busanzwe muzinanye mbega mu buzima busanzwe naho umuzi gute we
ni umumama mwiza cyane akunda gutwenga. Ntubeshe. Simbesha. Ni umumama mwiza vraiment arakunda gutwenga, arashangamutse. Arakunda kandi no guhanura. Ego. Ariko ugiye kura kumwene wactinga umenga urakunda kurira data. Oya. N'ubu warurize, n'ubu yararize turi muri interview yararize. Niko ari umwanya wo kurira nyene. Ego. Bisigura yuko mu mwanya wo kurira ushobora kurira neza. Ego. Iratura. Ubu nyene. Iratura. Mana. Kubera iki? Wamifite simbika. Mana. Kweki utwimama wanje. Yes, abakozi ba Loy TV ndibaza ona yuko ni impano yigendera, ndibaza yuko ntushobora kubishobora atatandi tufise. Ugiye kuraba rero umenga urashoboye gukina filme, mbega ni ryambere cyangwa urukina filme? Ni ryambere. Ni ryambere. Ego. Bisigure ko ari tala. Ego. Kubera ikintu utari bwakine filme kandi ari impano ya. Ubwa mbere narakikiranya sinabwibaze ko arengabire yanje. Wumva ko bishobora udi mwana ntabyoshobora. Ego. Ubu rero turavuga ati iri foko ntinyo kugira ngo nkore ikintu kimeze fresh. Mbega umaze gutinyuka niki ikintu cyambere wiyumvire ko uvuga ati kabisa ebana ntegeza gukora film. Cyambere nakuye ubwoba ko namenye yuko umukinyi ategeze kuba kwanza adafise ubwoba. Nkuko ufise ubwoba nta na kimwe wovuga. Cyambere nabandi bavuga ati ntegeze gukura ubwoba n'isoni byose ndabikure kandi menye no gukoresha ubwenge, ukoresha ego. Nivyo. Mbega nawe harukina filme cyangwa ni ryambere? Bon, kugira ngo ibe filme nk'uko novuga ni ryambere mugabo hari udu sketch nahora nkina. Mu rushengero? Bon, mu rushengero, mu ndirimbo hari usanga mu ndirimbo habaye udu sketch. Ego naho nyene narashoboye gukina. Mbega ku muntu atararaba ino filme kubgaye nk'umuntu wayikinyemo niyihe nyigisho umbwira kugira ngo ashobore kwitira kuraba ino filme? Inyigisho ya mbere ni ku bamama bafise ingo. Vyukuri hari igihe usanga kenshi mu rugo umumama ajua role itameze neza, ugasanga araturubika batunze mu nzu, ugasanga nta gaciro baha, n'ivyabahaye akabibaha yidoga. Vyukuri ugasanga nta mutima w'urukundo nimwe uhari ku mumama, kandi ivyo kenshi bironona donc generation urunganwe, kuko uhagize ushikirwa niyo ngorane nawe akazorera abandi nkuko usanga uri kurica generation yose. Rero no batumirira kuraba impanuro cyane cyane zirimo, kuko iyi film irafise iherezo ryayo bivuye mu byo twagiye turakina. Ego. Nk'abakinyi ba filme, mbega ku ruhande rwa filme muri kuri tele ni kihe kintu wabonye abakinyi ba filme bakunda kubagora cyane, nkuko unovuge ko uri mu bantu babonye slago zo kuri tele mu gushutinga filme? Turazi yuko filme iragoye gushutinga, itwara umwanya, itwara uburyo, hari byo mukora mugasubiramo. Mbega kuvyo wabonye ni kihe kintu wabonye kigora abakinyi ba filme? Ikintu kigoye kweri uraruha, birafata umwanya munini. Nka scene imwe hari igihe usanga wisubiyemo nk'icuro zingahe n'umutwe urameneka ukumva umenga uragwaye, ariko kubera uba ufise intumbero runaka ushaka gushikako urabandanya bikagenda neza hamwe n'Imana. Uno musi turabona bamwe mu bakinyi ba filme baraza bakina filme imwe zibiri zitatu ariko ejo ugacubabura. Mbega ku ruhande rwawe wavye yuko ufise talent yo kina filme, mbega bazoguma bakuna muri filme canke azogera igihe bihagarika? Oya, bazoguma bambona. Ego. Bisigura yuko rero ubu ebana ari paka. Ahubwo rero ngiye gukora sinabwakora, ubu ngiye gukora neza. Ego. Yes, bakunzi ba Loy TV, harundi umuntu nogena ntaberetse yari umupapa nawe nyene uvuga yuko yumviriza utuntu tw'umugore. MZ karibu. Karibu cyane. Umeze neza? Nkunda marembe. Ariko kumviriza ibintu by'umugore wabonye ko ari so. Ni ikibazo gikomeye. Nagiriye confiance umugore, ndamukunda urukundo rurenze, ku buryo nabona ko atakibi yokorera mushiki wanje. Ariko muri uko kumugira confiance hari ina namworohereje mu yandi majambo yarafisa kandi kanyura avuga nti aha ni sawa nzomuturubika uko nshaka. Yego rero nasanze gukunda umugore cyane ku buryo utafata umwanya kumviriza butunze mu rugo, ngo wumviriza amakuru ayagwa mu rugo, mu butunze canke mu bana. Hari umupapa usanga yakoze ikosa, kandi ni bibino hanura abari bo bose mu bubatse kugira ngo bame baha umwanya abana, umufasha, abo batunze bamenye ibibera mu ngo.
Yego. Niki kintu rero nyamukuru uhanura abapapa bameze guco bumviriza abagore babo ariko nibahe akanya abana kugira ngo nabo bababwire uko wabayeho mu rugo. Papa bameze uko n'ukuri novuga nti gezaho kabisa kuko abana bariko rabisinzikariramwo cane abana batunzwe mushiki w'umugabo n'umuntu ari hafi cyane y'umugabo ariko ari gihe usanga ari nk'umu esclave mu rugo rwa musaza we rero ntibakumve ijwi ry'umugore gusa canke keya bahabwa ariko nibinjire mu buzima bwa minsi yose bamenye ibibera mu rugo ku bana bo mu rugo abo bashoboye kwibaruka canke ku bantu batunze familiare cyangwa wanashaka nabo hanze kuko ivyo kunda gushikira abantu batandukanye aho abavyo usanga bifuza kwegereza abana babo ntibashobore kugira gute guha agaciro abo batunze ataho bahuriye canke bava ku nkomoko y'umugabo ibintu nk'ivyo. Ku ruhande rwawe rero filime mwakoze wayibonye gute niki kintu wanaguye muri filime? Bo sinova ko ari cyane naguye muri filime kuko filime twayikinye ubwa mbere hoho twabyiteguriye iyo rero umuntu ateguye ikintu agikora neza kuko integuro yahabaye bari vyiza simvuga ko hari cyo naneguye muri filime ahubwo mfise byinshi nashimye byagiye biranyigisha mu buzima bwa misi yose nabonye ko filime ikozwe mu rugezo professionnel ndiko nditegereza paraporo izindi ndaraba mu bandi bakinyi batandukanye. Ego. Abega mwandika ino filime waruzi yuko ishobora gukundwa bingana guca nkuko nayibonye? Ico no kuri sinovuga ko nayenze ko ishobora gukundwa ku rugezo nabonye ariko ndabishimira Imana ni Imana yashoboye gukora ku mitima y'abantu barayikunda kandi ivyo turabishimira cyane nukuri mu nzozi zanje sinibaza ko dushobora kugeza kuri ryo rugezo twagejeje ko ukuntu abantu bashoboye kuyikunda rero ivyo nta bubasha bwanje nta bubasha bwa mugenzi wanje nta n'ububasha bwa Vigo muri rusangi ariko tubishimira Imana yoyo yabikoze. Gise bakuzi ba Loy TV ni filime mbega abatayizi yitwa gute? Amaherezo y'ikibi. Amaherezo y'ikibi. Bakuzi ba Loy TV ndagutuye iyo filime je kubganje nashoye kugira amahigwe yo kubona udupande dutoya tw'iyo filime ni filime imeze neza ni filime ifisa amasanamu meza ni filime ifise story nziza ishobora kukwigisha ishobora no kunyigisha na jewe ariko rero ndifuza hari umuntu yanditse ino filime yo baringa novuga yuko numwe mu batumye ino filime yandikwa numwe mu batumye filime ikino kuko urumva yuko umugambi mukuru wavuye iwiwe reka tumuhe kwanza ikaze kuri micro ya Loy TV nugende ujya mu mama rero ngo numugesera gute ni bon meze neza ego neza abatakuza akazi nawe twagwe nitwa Yvonne Rukundo ariko muri filime nakinye nka Nina sorry Monia gise ubu rero niwe yatumye niwe ari mu bantu batumye ijya filime ibaho ndabesha no ego kuko ugiye kuraba niwe mutwe w'ijya filime dushaka rero tubwire mbega kwandika ijya filime wabikuye kuki? Bon icyambere navuga yuko ari ingabire icya kabiri nararavye mu mibano mu kibano mu miryango mu bagenzi mu babanyi ivyo babayemwo nkumva nyene ko bimbabaje kandi kubera ari ingabire yanje ndavuga ifoko nandika ikintu cyo kwigisha abantu kugira abafisi iyo ngeso petete kuri ya miryango nzi cyangwa babagenzi nzi kugira babireke bakora ibyiza. Kubera kire waciye ufata role y'ubugome uyiherezo? Bon mu bisanzwe mu bisanzwe narabonye casting yiwe urasikia akuzi wawe mwumve casting yiwe kandi nk'umukinnyi ategeza gukora nyene mbega kubera kiwe nawe utakinye abantu kaze byatarukari? Bon novuga yuko twese turabizi ariko ifoko tugenda turagira mu bisanzwe ingene filime ipanze nuko umwana mukuru w'imfura yategezwa gukina afise umutima mwiza ariko nanje ndavye kandi casting yiwanje nko muri famille ni je nafise igikuriro nje gutuma naciye nkina afise umutima mwiza. Yes urumva yuko niyo mpamvu yashimye gukina afise umutima wa flash. Yes tukiri ngaho nyene rero mbega abakinyi mwakinanye ijya filime ivyo bakoze wariteze ko babikora canke byaragutunga? Ntacyo nari niteze vraiment novuga yuko ari Imana yadushoboje
hamwe n'amarepetition icya mbere ni Imana icya kabiri amarepetition ariko barantangaje vraiment kubera iyo ukoze ikintu cya mbere kandi abantu bataraja no gukina andi mafilme ariko bakabikina neza n'umunezero kuri jewe nk'umurongozi kandi nka nyene film. Mbega uyu wamukundiye muri film? Oya unigisheri tugerageje kuraba muri filme niki kintu wamukundiye? Ingena bikina abiviva ingene yankana apana kwanka ingena abiviva donc nk'ingene script yanditse akabiviva nk'umukinyi kubera wewe arazi ko ari ngabire arazi yuko ari ngabire. Yes, abakunzi ba Loy TV navuga yuko aba ni muri bamwe bashoboye kuboneka muri iyo filme. Navuga yuko ni filme iteye akagongwe, ni filme ushobora kuraba ufise amarira ari hafi ugaca urira. Reka rero kugira ngo turangize duhere kuri umwe kugira ngo agende arabwira bamwe mu bakunzi babo kugira ngo bashoboye kuraba iyo filme cyangwa se banababwire n'imigambi yabo muri rusange kugira ngo ebana ejo tuzogaruke batuha ibindi bishasha. Icyo nabwira inshuti abagenzi ababanyi ndetse n'abakunzi cambe twasaba ko boraba ino film kandi bakayikunda mu kudushigikira. Hama ikindi nababwira nuko banadufata mu mugongo kuko by'ukuri twenyine ntitwoshobora kandi by'ukuri turakeneye ingufu zabo nabone haro dukora dushitsa mugandi nibikunda ko tubandanye turakeneye ingufu zabo rero badufasha dushigikire kugira ngo by'ukuri dutere imbere natwe mu Burundi tugiye kwindi ntambwe nk'abandi bashoboye kugerako. Merci. Sasa mzee ubibona gute? Jewe icyo ntahamagarira abarundi kazi bashiki bacu bene wacu ubwa mbere hoho nibakunde kuraba filme ndundi ego kugira ngo babone ko bijya byabanezeza ko araba inyamahanga natwebwe mu Burundi tubishoboye abarundi babishoboye no munsi twahagurutse kandi budasubira inyuma. Rero kubw'ivyo baje ku kivi barabe amareresi abana babo bariko barakina bateramiye mu kuraba agafilme ndundi nibaza ko bizogenda neza kandi nibaza ko ikidukoze si herezo bagirisha kanumwete gukurikirana filme yacu kuko ibishasha bazobibona ibikurikira uko zogenda byakurikirana bazobona uko n'ivyambere bashoboye kubibona kandi bakabitahura. Ego umwanditsi umwanditsi ubibona gute? Bon ikintu no hamagarira abarundi n'abarundi kazi nuko bodushigikira mu kwiraba ndetse muri vyose cyo no bahamagarira cyane kugira message dutanga ubutumwa dutanga bushikira abantu bose kandi sukwiraba gusa ariko bibabere icigwa kandi bigishe n'abandi umugome muri filime ariko muri filime ego nk'uko abandi bagenzanje babivuze twatumira abarundi abanyamahanga donc kuraba cyane inyigisho iri muri iyi filime kandi tubabwira ngo dushigikirane nk'abarundi dushigikirane ku gikorwa nk'iki kuko ugikuraraba birimo inyigisho nko twabibonye mu témoignage ngaha birimo inyigisho kandi biravuga cyane gusumba uko aho umuntu adashobora gushika filime irashikaho. Rero ikindi cya kabiri nosaba yuko bodushigikira ari umuntu ashobora kuvuga ati bajya abantu numva no bashigikira muri ubu buryo canke mu buriya no kuri imiryango iruguruye kuko ntaho twokwigeza tudashigikiwe n'abarundi n'abagenzi n'inshuti. Ego namwe bw'abajournaliste na cyane Imana ibongera umugisha na cyane ariko rero sinogana kubaje aka kabazo mbega witeguye gute umwana wawe yabone ijya filime abona kungena ukaze muri ijya filime umva bon numva tabwo babine kwera umwana wanje wewe anzi gusumba yuko ntakaze cyane azobona ko ari message runaka ndiko ndatanga shaka uvuga ati mama yaje yahindutse oya azonaho yesa mu gusoza renda shaka ndabaze akabazo kanyuma turabona abakinyo ma filme abeshi barakunze gukora amakolabo bakunze gufashanya tugiye kuraba Fanila Vine yari yashitse ngaha mbega twitege kolabo ya mwebwe n'abandi bakinyi bagiye batandukanye canke bimeze gute ndahera kuri
Mwiteke. Ego. murumva yuko n'amakorabo mugiye kwitega mvye ntawe uravyemera nasanze atashobora gutamba yirorera ibirori ntivyoryoha uko baduteye intege uko badushigikiye turiteguye igihe cyose badukeneye natwe niko tuzobikora ntawe uravyemera cyane gose umugome nawe gura ego umoja ni nguvu turi hamwe twese birashoboka nico gituma twiteguye ko banabitwemereye duhiriwe duhishije ego murakoze gisa reka ndabashimire cyane mwakoze kuduha time nubwo bari barushe urumva yuko gutegura ibirori nk'ibi navuga ko murabizi bitwara umwanya bitwara uburyo bitwara n'umwanya mu mutwe ndabesha none ariko bagerageje baraduha umwanya turayaga nabo turayaga byinshi kuri filime yabo ni filime ushobora kuraba ikaguhindura ikakwigisha reka ndabashimire mwakoze kuduha umwanya merci beaucoup mukomeze gutera imbere agesa abakozi ba Loy TV reka ndakubise yuko wari kumwe na Mr Radio kuri mikoro ya Loy TV ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube ya Loy TV kugira ngo ukomeze kuduteza imbere mega murafise YouTube gamze oya ni kumbuga zikomakomeye ku bedroom aba YouTube nabo gutega musaza yes ndanakwibutsa yuko ku bedroom ariwe navuga yuko yakomeje niwe yakoza video byose ku bedroom big up sana maze yes ni video imeze neza cyane ni video ifite amasana mu meza yes Mr Radio Loy TV we love you so much duswe utaha ciao ciao